Inkuru y'urukundo udakwiye gucikwa kuko ni inkuru imwe isohoka rimwe mu myaka 10. Umusore akenye yifuje gukunda umukobwa atunze. Umunsi umwe umuhungu asaba uno mukobwa ko yomusohokana. Umukobwa arinamura ati kunsohokana si bibi, ariko k'amafaranga uhembwa ku kwezi kumwe angana n'amafaranga nkoresha ku munsi umwe, urumva wonsohokana gute nkaronka n'ivyo nshaka? Ibagira gukundana nanje, ugende urondera abo muri mu rwego rumwe. Gukundana nawe ndabona ko bari guta umwanya. Umusore byaramunaniye kwihangana bivanye n'urukundo yakunda uno mukobwa, ararira akorora amosozi. Mugabo nk'umugabo aremerera heba runo rukundo ruragenda, asigara wenyene. Inyuma y'imyaka 10 uno musore n'uno mukobwa baje guhurira mu isoko, babona n'amaso ku yandi. Uno mukobwa we yari yamaze kuba umugore, arabwira uno musore ati bitesha umeze neza, ubu wabaye umuntu nyabaki kuva hahandi. Jewe ubu ndubatse, urazi umushahara w'umugabo wanje ungana na $7,000 ku kwezi. Ibaze mfise umugabo w'incabwenge akora n'akazi keza. Uno musore vyaramunaniye kwihangana, mu maso hiwe hadengera amosozi bivanye n'ino nkuru no mugore yari karamuganirira. Haciye akanya gato bariko baraganira, umugabo w'uno mugore yarashitse. Wa mugore agomba abwira umugabo wiwe ahaza uno musore, umugabo n'icubahiro cinshi aba aravuze ati umutama, burya mwari muzinanye n'umugore wanje, mbega vyiza. Batandukanye gato, umugore abaza uno mugabo ati ni hehe uza ujya musore ko mbonye umuramukije n'icubahiro cinshi, uvuga ati mbe mutama muzinanye n'umugore wanje? Uno mugabo yishuye umugore wiwe agira ati ujya ni directeur wacu, ari ku miliyoni 2 z'amadolari ku kwezi, niyo mafaranga ahembwa. Ibihe n'icubahiro kanaka bihindurwa n'imisi. Umwe wese akwiye kubaha urukundo rw'uwundi atitaye ku butunzi canke ubwiza afise, kuko nta n'umwe azejo hiwe. Imana niyihazi isangemwo nawe.